inyuma ya 59 niho ibara ryaguye gute aho hakurya mu Rwanda baradukanya abahutu n'abatutsi baricana mu 59 abatutsi bahunze bahungira i Burundi ubwo nyene ikibazo c'abahutu n'abatutsi kiba kiravyutse ngaha muri iki gihugu cacu. Iki kibazo cha Kongo, ikibazo cha Kongo akarere twese twaratuje tuvuga tuti tugende gufasha kugira mu gihugu cha Kongo habeho ubutegetsi bwubahiriza abakongomani bose. Dusanga naho umukuru ubutegetsi bw'igihugu bwoba bubishaka mugabo dusanga ingabo ntizi ibi byo kubanguranya ntagiri iseki yindi ntizibishoye gushaka tuvuga tuti tuje kubafasha, tuje gufasha. Ingabo zacu zitse haje Kongo hariho abavuga yuko ngo abatutsi ikongo ico kibazo c'abahutu n'abatutsi jewe imbere ya 1996 ntavyo nahora numva sinzi ingene vyadutse baravuga ngo urumva ngo hariho ngo ingabo z'abanyamurenge ingabo z'ababembe ingabo z'abafurera twebwe rero tuje gukingira abakongomani bose nta numwe akwiye kwikingira wenyene nta numwe akwiye kwikingira. Ico gihe narashobora gutora nkavuga nti mu babembe ninde umuntu yobwira, mu bafurero ninde yobwira, mu bavira ninde, hagira mu banyamurenge. Mu banyamurenge narabaronde ndabatora kabisa. Ugana batoye hagufika abashobora kufasha nabatoye muri Amerika aho bana ndagenda ndondera amahoro je shaka ikiguzi cari cyo cyose je nagenda barondera turumvikana bati twebwe kukigirwa n'ingabo z'i Burundi ni sawa none dukingira uvuga ngo ari ikingiye batoya turumvikana neza biragenda neza mugabo nsanga hariho umugera wamaze gutegwayo witwa ubwoko ahantu hari ubwoko mbebe igikongo hari ubwoko ubwo ntiburenga ijana gantuze namajana ntuze abatutsi iryo ndiweza ndavuga no ibi bintu nibibaho ntavyo numva kabisa mu Burundi kugira ndabwira nti je mbona abarundi je ntimumbaze kuko jewe abo batutsi nimunzanira umwami w'abatutsi ndamubone abahutu nibazanira umwami je nzi ko ari je ndi umwami w'abarundi ivyo muri ko murabwira ntavyo numva kandi murazi ko nabivuze umwanya utari muto keshi ndabwira none je ncambu wande kuko ni nabananje ndumuhutu baca abatutsi bacavuga ngo twe ntitugira umwami twaragowe kuko urumva abahutu barafise none kandi nzi uko ndi wa bose rero caja mu mizi je nagiye mu mizi kabisa mu mizi jewe murazi ico nemera ndakivugira heru ahabona mu Burundi imbere ya 59 ntangurane twari dufise abazungu bari baragerageje kuducamwe imice gushikaho bagira n'itegeko mu 1925 rikumira abahutu bararishiraho biranka kubera hari hakiriho umwami w'abarundi yarakiriho niwe yihungiye ubumwe abo barundi n'abazungu bagira iki ntivyakunda haraza gwa gasore tubumwe butegeza kugumaho biranka mugabo inyuma ya 59 niho ibara ryaguye gute aho hakurya mu Rwanda baradukanya abahutu n'abatutsi baricana mu 59 abatutsi bahunze bahungira i Burundi ubwo nyene ikibazo c'abahutu n'abatutsi kiba kiravyutse ngaha muri iki gihugu cacu. Abanyarwanda baraje bavuye hariya baje kwandukiza abarundi rusha turandukirwa n'ikibazo c'abahutu n'abatutsi kare twari umwe mu 59 niho cinjira mu Burundi. Je ndasoma ibitabo namandaba amatemwanyaje yose ibitabo vyanditswe n'abahutu n'ibitabo vyanditswe n'abatutsi vyose ndabisoma je ndagira ubushakashatsi gose ndabisoma kabisa byose narabisomye vyanditswe n'abahutu n'ivyanditswe n'abatutsi urabona neza yuko
amacakubiri yagiye kuja mu ngiro ivyo vy'abahutu n'abatutsi inyuma ya 59 mugabo abazungu bari baragerageje biranka ngaha mu Burundi muga mu Rwanda ho byarakunze kubera iki sinzi ibijanye n'akarangamutima k'intwaro z'u Rwanda n'akarangamutima k'intwaro z'u Burundi conzi nuko umwami kuva kera narindi mu Burundi yari se barundi ntiyari se bahutu ntiyari se batutsi amacakubiri ivy'abahutu n'abatutsi babiratanguye mu gihugu cyacu ngiye kuraba hagikongo nsanga imbere ya 96 nta kibazo c'abahutu n'abatutsi carike mbega mvuga abahutu bavuga abatutsi nta kibazo cari kihari abakongomani ivyo vy'abatutsi bavyumviyo jewe ndafata indege ndagenda Kinshasa kubwira abakongomani yuko abanyamurenge atari abatutsi n'abakongomani bafise ubwoko bwabo bavuga ururimi rwabo reka kubesha mubabeshera barabaye politize bagiye kubishiramwo politike abanyamurenge baramye ari abakongomani nta kibazo cari kihari imbere ya 96 abakongomani bati ndabasigurira ko jende umusomye ndabwire iki kibazo reka kukizana mwirirwa murahangana nta batutsi bari Kongo abatutsi bari Burundi ni bumwe Rwanda abanyamurenge ni kujya ko babembe n'abakongomani ncanda babwira nti mbere hari bundi bwoko bwitwa barundi mwari mubizi ko hariho ubwoko hagikongo bwitwa barundi bariho bitwa barundi none bobo niko mutariko murabirukako kandi nararondeye ujya mwami huwa barundi ga nawe ndamubaza mbega wewe kutwara barundi ni gute harimwe abahutu n'abatutaka cenza barundi n'abahutu n'abatutsi bari ngateka none ndababwira nti none ko mutavuga ngo ko bavuga ikirundi ngo n'abarundi ni batahi wabo ko abanyamurenge bavuga ikinyarwanda mucavuga ngo batahe n'abarundi rero ngenda babwire buti taha abakongomani gushikaho bumva ikibazo hari kweri cyari cyatekanye cyese nkunda abantu bakunda ingwano ndanka abantu bakunda ingwano kabisa kuko ibibazo byose bitera ingwano ni ibibazo bishobora guterega umuti atagwanirinze kuba none kuburuhiro je mpanza numva uburuhiro mwicanye ngo biganiro kandi mugaruka kuri vya bintu mwari gukora mutaricana hari ibintu bidakenera ko abantu barinda kugwana ntituzi umuntu icarico wewe niba ufise ingorane muri iki gihugu zishikirize neza bazitorera umuti nico uburongozi bw'igihugu buberaho je nico gituma umuntu iyo yononye ndamubwira nti wewe wononye kuko nico mbereyeho ijya WhatsApp mwari muzi ko nayugure kubera iki kugira abagifise ibibazo bace banyandikira bitorerwa umuti bitarabora hariho igihe ziri ndongozi zinyidogera ngo zama mu bibazo ngo nama ndiko ngo kwiraporo ngo urumva umwene gihugu anyandike nca telefone buramatari ibi bintu numva hiyo nibiki ngo ntavyo nzi kubera kutabizi kandi uricariho canje vyerekana ko atacukora tanga nimero yawe ya telefone na mbere dolavire hagera bizi arabizi fakumva kantu mbere dolavire iki kintu nibiki ngo ntaco nzi uri ukimenya kubera iki bafise nimero yanje badafise iwawe nta cizere rero bagufitiye umva abarongozi rero baca bashavura ngo abene gihugu babarenze kuko kubera iki twari twamenyereza ntwaro z'umukazo atawuvuga nimwamubona abarundi batekanye nuko no munsi umwe wese aravuga iriri ku mutima ikimubabaje arakivuga yasirete ntayo bambanga amatwi oya umwene gihugu wese nimbanje amatwi ibigenda nabategereza kubivuga kugira ngo ntitugire ingorane kwega ntimuze muvuye ngo nta gihugu na kimwe cera Isaro maize flour iyi ni akawunga nimero ya mbere abayiteguriye ku mafunguro bayikurira ingofero baturage mwifuza gucukubira n'imirire mibi ndetse mugahorana imbaraga mu mubiri mbayitemo kutabura kawunga yitwa Isaro ku mafunguro yanyu akarusho kandi nuko ari kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda Rwanda Standard Board
Kawunga y'isaro murayisanga ku maduka atandukanye mu gihugu. Abifuza kurangura namwe nimudusanga ku ruganda rwacu ruherereye mu Kisaro mu karere ka Rulindo, cyangwa muduhamagare kuri 0788 65 14 68 tuyikugereza aho wifuza. Isaro maize flour, umwimerere w'ibigori by'iwacu. Ikibazo rero kiya kibazo cyakogo je narabasiguriye gushika mbona baracumvise sinzi murabona muri Sud Kivu vraiment hari haje umutekano neza, bose baremera barashirirwa risho hasi bati dushaka umutekano watwese, umubembe agira umutekano n'umunyamurenge agira umutekano, umufura agira umutekano w'ingogwa nabande n'ingabo zikingira bose. Ubutegetsi burashobora kubishaka bukabura ingabo, birashoboka ugasanga ingabo ni babandi yitwaza igikenya ngo ko visi nkoho ubu ndashobora gucisha umuntu ku buhomba, biga ntibibaho. Uri ingabo y'igihugu ukingira bose igihugu cyose. Ico kibazo rero cagiye kuza 1996 kivuye he? Murumva mu Burundi twakwegewe mu 1959 bivuye ku vyabaye mu Rwanda. Abakongomani nabo nyene vyabaye inyuma 1996 bakwegewe nande ibibaye mu Rwanda. None u Rwanda rurabaye mabi yose, ibihugu byacu bize biraronka mabi avuye mu Rwanda. Nabo nibavye ibibazo vyabo twe bareke kwinjira mu vy'iwacu. Twe mu Burundi nta muhutu n'umututsi, twe turabarundi. Niba biwabo batwarira ku bwoko ivyo birabasha. Kuvuga ko cendegeranya abahutu, negeranya abahutu n'abatutsi bose. Dutewe ndababwira ntabahutu n'abatutsi mwese ingo tuje ku rugamba twatewe. Niba batwarira ku bwoko ivyo ntibindaba jewe n'igihugu cyabo. Mugabe wacu nibareke kubizana. Nibareke kubijana Kongo abanyamurenge n'abakongomani. Nibareke kubesha. Byaje byose mu 1996 bivuye he kubibaye mu Rwanda. Natwe iwacu byaje mu 1959 bivuye he kubibaye mu Rwanda. None bagomba dukwegera iminsi yose. Abakongomani rero muri ngaha nimwigirira ubumwe bwanyu bagabo. Abarundi muri ngaha higirira ubumwe bwanyu, ntimwishinge abandi, twigirira ubumwe bwacu. Nabajije abakongomani kandi ubwoko maze kubaza bose, je burya ndamaze kuganiriza abakongomani nabajya abami babo, turamaze kuganira n'abarongoye abanyamurenge, turamaze kuganira bose abo muri aka karere ko mu buseruko bwa Kongo. Bose bambwira bati twe turimva cyane mu Burundi ni wacu. Ahubwo sinzi tuzohava tuvuga tuti umukongomani wo mu buseruko bwa Kongo mu Burundi simpunzi ni wabo, tuzohava tubivuga uko. None barahiyumva barahize barahabaye turazinanye, none wowe impunzi wanyu. Mugabo kubera iwacu natwe twari twararozwe. Abakongomani ni baremera, twebwe twari twarozwe kubarusha. Uburundi bwari bwararozwe kabasha. Gushika bandika ku rupapuro ukora ikibazo ko nkuru ngo ina u. Ico gihugu cyari cararozwe gantuze. Kugira bamenye ukwiye kuja mu mashuri yisumbuye n'utabikwiye. Igihugu ugasanga uburongozi bw'igihugu nibwo butegura ubwicanyi mu gihugu. Bugategura ubwicanyi. Ariko tugakira. Ariko mubonye ajya amaforce commune yahishijwe ku 72 akaba ariko aboneka ubu ntivyari gutuma duca tujyana mwe kubera hari yamana itwugira ubumwe nta ngorane tuzobitera twese twarahomvye twese tuzobitunganya n'ivy'abarundi. None niwagira inzigo none ubandanye wica cyane tuvuge tuti bihereya wavuga ngo shumbusha ninda gushumbusha. Abatutsi botonda bati abatutsi jukwanyu abahutu mujukwanyu muti bahutu dushumbushe batutsi dushumbushe vyokunda gute? N'abakongomani ikibazo cyawe ni kibazo coroshe emwe ni kibazo nkurikiranira hagufi ni kibazo coroshe gutorera umuti hagati y'abakongomani mugabo hakazi nyosha bivuye inyuma y'igihugu ndabwije kuri nta muti bazofatwa ikongo. Igihe cyose azoharimo umunyamahanga ashaka kuba ari we ashaka kurongora politiki y'igihugu cya Kongo ndabwije kuri nta mahoro muzopfa murose.
ubu Burundi twagiye gukira gute? Twakijijwe nuko abarundi tubonye ko turi abarundi, turiyicarira hamwe, turirongorera igihugu cacu, turagira ibwirizwa shingiro ryacu, turagira igisoda cacu, igipolisi cacu, ata munyamahanga agiyemo. Nimubona ko tunezerewe. N'abanyekongo ndababwije ukuri, nimwiyicarire hamwe nk'abakongomani, mukuremwo ibirenge by'abanyamahanga, umuti uratowe. Kuko n'ikibazo je nikurikiraniye nzi neza, nikimenyamenya, ico gihe ingabo zacu zigiye, je narabonye batangura. Nabonye umunsi mwari kwakora ibikorwa rusange, ndumva nezerewe. Harageze ko amabarabara acibwa ngaha muri Est ya Kongo. Harageze ko abantu barima bakimbura bakanezerwa nk'uko natwe tunezerewe i Burundi. Ariko umuti uzoboneka. Ingorane nukuza kuwutora bapfa bapfuye. Wari gutora umuti atawurapfa. Ni kwisi ya shetani mugatwame tubizi. Je rero iyo mbonye injyana amacakubiri yinje mu Burundi, ubwicanyi bukaza mu Burundi, nkaraba na biriya byose ndavuga nti Imana yakijije Burundi izokiza na Kongo. Ndabwije ukuri, dukomeze gusenga gusa kandi dusengere cyane abanyekongo, tubasengere cyane, tubasengere cyane kuko bagwaye tuba tugwaye. Tubasengere cyane nabo baje mu mahoro ameze nk'ayi Burundi. Ibi bireba bazo baravuga ngo abahutu n'abatutsi kwace cewe je ndi umwami w'abarundi, nagire uzosubira kuvuga abajabo benshi, je ndi umwami w'abarundi kandi umukuru ntagira nkunzi. Ucumuye ubucumuye ngo ucurubaza ko bavukanye ararangamira. Jewe ndaba barundi, ivyo vyo bashaka nibangereke kwa ayo mabuye n'ibisanzwe. Yezu we ntiyagirijwe, Yezu yari Imana kabisa, nta gicumuro na kimwe yigeze akora. Mugabo baramushize imbere y'inaye, baramwagiriza, bararondera ngo nta kindi camworonka, ngo basi ngo yaravuze yuko yosambura isengero. Igica kibica na Yezu rero baramudendereje bararementanya. Mugaragira ndakubwira isi yakanuye ubu ntikibwira ku mabwire. Ubu isi nayo isigaye ija kwirabira ukuri kurateba mugago gataba kugatsinda kuratsinda. Dusenge cyane turi mu bihe nibihe vyiza. Erega ibi barota gobotera Burundi, ibi nibisanzwe, je ndavyumva ibisanzwe. Narumvise avuga ngo urumva ngo ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye. Niyo mamutsi nanje ingabo mfise basha. Sha iyo abari batsi ingabo mfise bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke. Muribuka umwe ari kumwe na Elize, umuhanuzi Elize, bamwaseretse hanyuma Gehazi ngo hewe ngo reka turafashwe ngo karabaye ngo urababona twafashwe. Elize akaraba ata ngo icompa ngo akabona ivyo mbona. Hanyuma carasenga ati Mana mwogurura amaso abone inteko dufise natwe ingere zingana. Yuguruye amaso azabona kumbe bafise inteko zirutana ziri. Abo muvuga rero ngo Burundi ngo ntibugire inteko. Arihenze cyane. Uburundi burafise inteko iziboneka n'izitaboneka. Uburundi burarinzwe ndabibabwiye. Uburundi burarinzwe. Turafise inteko. Eshe bababona ivyo mbona. Sha Imana ishobora kuvuga ngo Mavubi genda mubarike. Mwiyicariye ga Amavubi akabarya. Imana ishobora kuvuga iti wewe numiri yicarira hagusa. Ibuka kwa Gidiyoni, gabanya ingabo kuko je ndazi urugamba za kugwana. Hanyuma rero baramarana. Imana ishobora kuvuga ngo mwebwe nyene rasana. Wewe yicarira hagusa urugamba rije ganda rugwane baramarana haje. Ugasigara wumva inkurumye gusa bariko baramarana, nawe wiberenga uti haleluya. Imana inahazwe mwijuru. Tendara abarundi bagize ubwoba. Burya bw'abantu bwa shetani. Iyo babazi conzi
baba baremye ntacyo bazobimenya intambara iheze. Ndabwire hariya tubabwira bike kuko mwogira ubwoba. Hajya ukwezi kwa gatandatu n'ukwindwi twaragwanya ingwano. Eka hasi cyo nagwanya, Imana yaragwanya ingwano. Abarundi batigeze bamenya kandi ari ingwano ikomeye cyane. Nini ingwano mbi. Imana irayigwana, je naje sigara ntamariwe gutya. C'est possible. Uzoca kazonyegera ndayimubwira iyo ngwano. Hanyuma ndamubwire n'ingene Imana yayigwanya kandi kayitsinda. Twiberenga hajya ukwicumi mu migambi y'umwasi nta butegetsi bw'u Burundi bwari kuba bukiriho mu kwezi kw'icumi. Mugabe Imana iragwana irutsindiriye. Hajya muhora mubona ntamba nkigira hejuru mukibaza ko ntambira ubusa. Ndazi Imana yanje bashe. Ndayitambira kuko ivyikora birahamba, ivyikorera u Burundi. Imana ubwira uti Mana imvura nigwe igacigwa. Urazi cagihe dusenze imvura igacigwa. Habaye inama hanze ndagenda muri iyo nama. Umukuru w'igihugu wese duhuye ngo wanye imvura iragwa. Ntego abadabo babazanya ngo mwebwe wanyiragwa ngo hoya. Mwebwe iragwa hoya. Mwebwe iragwa hoya. Ntijeyi wanje imvura iragwa ntibimeze neza ntitwe twarafashe indwi yose yo gusenga turasaba Imana hanyuma indwi iheze imvura ikiragwa ubu bimeze neza cyane kandi ndabona ko mwe muzogendana ngo none kutaje wituzaniye mu ndege gasha namwe nimusenge Imana nayo ntibayizi Imana. Umunsi umwe barambwiye ngo urumva ngo ibigori ngo vyumye ngo ntiwiri guraza guko maramara ngo tugira rutagure kubivomera ahubwo. Ndabwiye ngo batubwiye ngo nimiburi ngo imvura izogwa mu ndwi zibiri nziza. Ndabwira ntimvura nigwanywe imvura ni y'Imana ni n'ubunyene wozobonera guye. Erega uwo munsi nyene bamwe bambwira ngo izogwa nko mu ndwi zibiri twari kumwe turabiye iyo mirima ndazunguruka acitse ku murimi wanje ncavuga nti twicare rero ntimbere ndabaza Imana imvura ikiza yose. Ndabwira ntimwugame mwavuze ko atavura izogwa gumaha ibanyagire ntimwavuze ko itazogwa imvura ni y'Imana. Mbwira iyo Mana rero y'u Burundi ubwira iti Mana zana imvura ikayizana sha iyo Mana niyo gufyinako. Abantu rero bagira ubwoba kuko batazi inteko jewe mbona dufise. Cyo ndabwira senga cyane mu abanyamahoro kuko ivyo bintu by'ubwoba iyo ugize ubwoba bujya iyahura. Abantu b'abanyabwoba nibo bavamwe ivyihebe kubera baba baramaze kwihebura. None icihebe ntibivuye mu kwihebura nyene era kuba icihebe wa wihebuye. Abantu rero ntibihebure Uburundi burarinzwe ntagire uwihebura. Isaro maize flour iyi ni akawunga nimero ya mbere abayiteguriye ku mafunguro bayikurira ingofero. Baturage mwifuza gucukubiri n'imirire mibi ndetse mugahorana imbaraga mu mubiri mbayitemo kutabura kawunga yitwa Isaro ku mafunguro yanyu. Akarusho kandi nuko ari kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda, Rwanda Standard Board. Kawunga y'Isaro murayisanga ku maduka atandukanye mu gihugu. Abifuza kurangura namwe nimudusanga ku ruganda rwacu ruherereye mu Kisaro mu karere ka Rulindo cyangwa muduhamagare kuri 0788 65 14 68 tuyikugereza aho wifuza. Isaro maize flour umwimerere w'ibigori by'iwacu. Emwe naho byoshika bakadutera jendazi abarundi duhagaze twese nta numwe ashobora kutunesha ko twebwe ntitukiri mu by'amoko abahutu n'abatutsi twe duhaguruka nk'umugabo umwe kandi Imana igwana ikorana n'abahizi gusa. Uri umunyabwoba ntimukorana. Ariko ibintu bijanye n'inteko z'Imana we ntavyo muzi. Yeriko cyari gisagara gikomeye cyane. Imana iravuga iti rero sha
wewe Yosuwa naho mwigira ngo murabagwanya ati ndabona mwebwe mutarosera aforo ntavyo mwoshobora kugira irabe yuko arinda ati banzo kizunguruka igisagara incuro indwishi azunguruka ngaho nanje yomba Yosuwa ariko haza none kuzunguruka bimaze iki ariko umunsi ugirindwi bavugije indorovyi barakoma induru ibibambazi byarasidaguritse birasiduka none vyasituwe nandega nta muntu mwari mwabonye yaje Yosuwa akabaza ati we uri mubo tugwanira hamwe canke uri mubo tugwanya ngo je nzanye inteko z'Imana umunsi wago ugeze ati nzanye inteko bajya bene Israeli bari bazibonye izo nteko mukaravuze ati jeje gukomanda inteko z'Imana nizo zafitaguye bijya bibambazi zifise ibibombe bitagira uko bingana si turi bibambazi abantu gasanga ari bafise ubwoba naganda baremeshe akarere gategeza kuronka amahoro ariko gizoronka amahoro abarundi baronka amahoro n'abanyarwanda baronka amahoro ndabibabwije ukuri bose bazoronka amahoro mugabo bisaba gusenga cyane no kwizera je hariho ikimenyetso nabonye ku Burundi mwaheruka ryari kubona abarundi baja mu ikarema n'abayisilamu bakaja mu mafungo bose abakirisu n'abayisilamu bose bakaba mu mafungo bose mwaheruka kubibona ryari hajya nta kintu mubona amafungo iki gihe kuba katolika bemera Imana ni gihe ni ibintu bitatu gusa gusenga kwisonzesha gusangira n'urukundo gusenga cyane kwisonzesha no gusangira ibyo mufise urukundo n'abayisilamu genda murabe nivyo nyene kwisonzesha gusenga n'urukundo nimumva ko duhuje iyi minsi 40 muze murake izovamo hazovamo amahoro ndababwira twebwe ko kirimba twarayihaye iminsi 40 yose ndabasabe interano y'igisabisho namwe muze murifatanya natwe twe dutangura saa 9 ku kirimba namwebwe muze murifatanya natwe gaho muri hose tuba turi kumwe none ko Imana iri hose aho uri abariko basengera imuyinga n'abariko basengera gaho bose Imana bari iri imbere yaho iri hose ibera hose carimwe namwe rero twifatanye kugira iyi minsi 40 ndazi ko izovyara ikintu kandi izovyara amahoro rero eka ndangize kandi niwe wabitumye wavuze ngo simpeze niwe wavuze ngo simpeze ngo muza gusanga bwabaye igiporo none ingaburo niyo mbi garuze ingaburo none haruza ko mugiye mwungutse kare mwari muzi ko muri abahutu n'abatutsi n'abatwa muga mutashe mwumva neza ko muri abarundi kubera iki mubona iki n'ikibumbano umuntu nyawe turasa hari umuntu murabona afise amaraso yirabura twese se amaraso amwe ari ibintu vyerekana ingene dusa twese niduhema impwemu zimwe kandi ntavuga ngo urancutse ntubona ko turi gahigere tungana twese turiko turahema navuga ngo wewe urancutse none ntidusa impwemu zimwe biricuya turabe ici wawe ingene gisa umaze kubirica amaraso ni Yesu wenyene ivyuya birasa mwishigera mutu umwanya mwiyumvira iki kibumbano aho guta umwanya mwiyumvira gukingira iki kiremwa c'Imana tugendana natwe tugikingire nta kintu ko amatwivugira amahoro aho turi dukingiranire unkingire ngo kingire twese dukingiranire tumenye yuko twese turi bene Mana turi bene mugabo umwe none rero
mwakoze kunyihanganira naho nabatwaye umwanya muremure, mwakoze cyane, Imana ibahezagire.